kokoriko ingoma siniko bado nipo koko nagonga hodi kwenye mlango wako koko fungua koko bado nipo kama ukoko nazikera zile za kiboko na kupiga mapawa wengi wanagawa. People need sunika sadbi sadbi yamye kuva kera agwana nagwanye intambara amajana 999 intambara imwe yoza ejo cyane ejo ntacyo kugira anene tupo freestyle kwenye microphone ya ga ere yenye rose rangi rose kwenye yake ina jano niko na benturo mtoto wangu kama iminsi yose ngo ararungikana ka video ati ngoma sohore indirimbo acasoga cover nyinshi zitagira aho zija ngo acaboneka nabantuka araboneka ibintu byinshi urumva ubwoba bugomba kubaho nkuko naturikije gacugere uzibona nawe muri no mwanya Sadbi ubwo bwoba bugira bande ivyo bintu bakomba cyane adarugikora abandi ngo byabaye kubera yabuze management ngo bakorana ngo niyo yari ikomeye ivyo nindaye wabesha komo nabo bahwanda mumbwira naje nabakoresha ni ibintu byinshi biko ravuga ariko biravuga yuko Ismail Mutawa mwavanye neza bivanye ko Yes, welcome again to the biggest in our country, Satrabatinga. Uko poa bro. I'm fresh bro. Unakaza. Alhamdulillah. Wifunza mu maso gushikara munsi. Yaga nkuko vyama turabifunze mu gashiro kacu. Kama kawa lazima turushe mizuka yawani today ya. Sadbi kwandikira umwana. Yaga makawa. Well nice. Ninyumviriza. Ya kuko nyumvirije ngacha ngira makuraje. Nimba atari banga nibihe bintu ariko arakwandikira Sadbi. Ibintu byiza. Malove akambira ibintu byiza umwana ari romantique ya cyane akuba kubwira ati shushu dahari sinobaho ari bien nkuko ngo nanje ngoma ndabimubwira atavyumvise kabimuririmbira amapura malove arapanda bro yaga nike kintu utazofa wibagiye kuri Ben Nice ntacyo novuga ni ibintu byinshi cyane sikimwe novuga akarorero sinobiheza akarorero sinofa nibagiye ko ari umukobwa nkunda basi Papa Benshi Papa Salim Papa Kalim Papa Leila Sadbi Satura Mabafle na Mabuye the president of Gero the president of Ken Empire Bro kwari kwifuza igitambaro winyegeje mu maso hose bro just imyifungo style ya kisasa you know right now abantu barakubita za parties ukabona umugabo yambaye pantaro ingano ati ariko si ni igimana cyo gituma yo nizi the same ibintu bisha batuzanira bivanye nuko haba ihendagurika yibihe abantu bakambara ugutandukanye sero nuko numwanya ugenda isigende tuzanira ibintu bishasha but you need me nkureko if you need nachiba ari kiru yibagiye man yaga ibari ibintu bitaduga ntuva abira ati yaga rero welcome to my professional game baby yo it's your boy inside of Satura Mabafle na Mabuye yo the president of Ghetto the president of Ken Empire president plus 257 Burundian boots repeat the attack in the Satura Mabafle na Mabuye ukipenda ambassador Afrika napiga hodi Kilimanjaro paka Mbarada Kendesire paka Kampala yo tuposa bamba kama kiwanja na nyumba tuposa bamba kama bahari na mamba biashara na ndumba iligame kurigonga paka pale taka baba yo zima ni leganje ni bado ni study so lazima niwe chizi atikiza msanii so lazima nikubali ndo ni bado mashabiki so lazima ni collab track yangu skike checking for come feri bado chapata zari na sometime kija home takuta mimi sanga gari wali ni bania ndo maana chapata hata nyumba niliwaomba wakaninyima mwisho wa siku tukakutana nashukuru Mungu wangu kunipa hili kipaji wewe ndo nichagua kwa wengi wanadhani kichwa changu cha maji na kuomba nipe kile kwani wewe ndo mpaji watu hii watu hii twende hey oh yo say oh yo yo oh
Biranyamaje ko Emperor yashinze upinga nawe ndakurahiye. Acha witsinze muziko. Bro unapendeza sana bro. Asante sana. Unawaka sana. Yaga kama kawa dawa tuko 2020. Muri no misiru kitambara ibintu bikwegere cyane urinde kura cyane Sadbi kweriki. Yeah, mimi nakwenda na fashion man. Most people don't know about fashion lakini sasa hivi tunakwenda na fashion. Ni Sadbi muri no misi yagangusha sana. Sadbi usiga ukora ibiki Sadbi. Chakucha fimba sana bro. Nothing ya gym mwanangu, unajua mwana muziki ni kutengeneza mazingira. Il faut travailler triceps sur la travail poitrine na vingine. Ya na travailler kila kitu mwanangu. Utinda kimoshi. Ona huyu. Yaga. Ni Sadbi dufite amakuru menshi cyane ariko Sadbi imbere ko twinjira mu gikorwa nyezira. Iya umwaka ramezi atandatu agashima ko muri vyarivye neza yakoze muri uno mwaka cyane gusuma abandi ugahande ga Sadbi. Gushika kuno mwanya nibaza yuko kazi kose kuva kuri izina gushika kuri umubabaro gushika kuri gacugere akazi kose umuziki uri mu minwe bro. Sadbi wavuze ati agashimwe ko muri vyarivye neza ya umwaka ramezi atandatu boga Sadbi nyene. Come on. Come on man. Umusaza sinza ataburanye. Sadbi tugiriga nyene. Eli Sadbi aje kugubya Sadbi aratubwigere ibintu bimeze. Ariko bro namakuru menshi kuva ngo muri Empire ngo ibombora ngo ni gishi cyane bro. Na bombora mu mitwe y'abantu batari muri Empire man. Ako uravuga ko wenda K2B mutakicyumvikana cyane. Nivyo nibivugwa ni vyabo kandi urabona ko hako akazi kagabanuka akazi kagiye kongera kaduga. Ya Empire Avenue K2B ni member ni actionnaire ni founder. Ni gute yova muri Empire cyangwa ngo abibombora gushwana vyamaho twashwanye twamye dushwana kuva kera for so long. By the way ni ikintu gituma tuba stable aha hameze ku hariya hameze kuri rero ni ibintu bisanzwe cyane byo wumva si bombora ni updates ya Empire Avenue. Ni Sadbi urabana na K2B ariko K2B yari muse ngo bivuye yuko ngo haba habaye kutumvikana. Sadbi tuvuge yuko intango yo gucaramo kwa Empire vyahereye yuko K2B waba wavuze ati bro nenda kivyako na mimi bagi kivyako tukutanie mkazi. Yeah, ndo ingisi nafaa kuwa wakati tumepiga deal nono tukaka get some millions. Sasa ukipata millions nyingi lazima ujipange mwanangu. Na kupitia kazi yake ambayo imemlipa more millions akajipanga na mimi napasha kujipanga nikuwe na family na yeye akuwe na family nafaa kwenda etapo. Unataka mtu abaki pale bro anapasha kwenda hatua. Ategeza gutera imbere. Anapasha piga hatua. Umusaza Sadbi uri amperere uri kudusingabirano nyinshi. Sadbi uno mwaka niki kintu maze kwiga muri no muziki niki kintu maze kwiga gitandukanye n'ibindi bintu byose wize mu myaka yose muri no muziki. Maze kwiga yuko update y'umuziki w'u Burundi keneye muri rusangi tukawusanisha n'imiziki yindi ya Africa n'ahandi. Sadbi maze kugirirwa ibakwe ryo kumviriza indirimbo zawe nyinshi cyane harimo za ziri ntovuga amatitre boca bavyumva. Sadbi kwa igikorwa biri vyinshi muri stage ariko abantu ntibibashikire ga Sadbi. Ibikorwa byatangwe kubashikira ubona byaje umubabaro today gacugere ukwezi kuza ndarungika CDB izo sana n'amasanamu vuga bwebwe bavyumva alakubwila alakongolela alakubalila isatura mabafu. Natsi Sadbi tukiriga nyene ni muziki kuraza ufatana izindi nguvu zidasanzwe ariko ni Sadbi iminsi yose amasibisa avuga ati ngoma sori indirimbo hataba induru itantangura gutukwa. Sadbi ibintu tumaze bisi tubona ku mareso sosio abitwa bawanda abitwa basimari bariko barakwishura bapibli ibintu ga Sadbi bafyakira gute? Ntabwo ndabibona ibintu bavuga bavuga ibiki ntabishaka kumenya. Ariko ivyo bogira vyose kuri Sadbi bisiguri poa tu Sadbi kubera iki igiti gitegwa amabuye nico igiti cyama nico gitegwa amabuye nimba uno musi dushobora kubaho utavugwa tegeza kwicara uvuga uti eske ngwaye hehe atugwaye hehe. Ni Sadbi ibi guhera mu myaka 2010 yabimenyereye
biramubako cyaravugwa muri ibi cyavugwa muri biriya people need sunika Sadbi ariko Sadbi yamye kuva kera nagwanye intambara amajana 999 intambara imwe yoza ejo cyane ejo ntacyo kugira kumuziki ngo you were strong than yesterday. Yeah, very very strong than yesterday. Wapandishia yiba ione kwanza. Easy bro. Sadbi ni bintu byinshi biko ravuga ariko biravuga yuko Ismail Mutawa mwavanye neza bivanye ko ngo muyiwe mu bikorwa ngo mwasangira muri promotion yiwe gutigera umushimira na rimwe ngo akuguna mpati ataka soda ukaka. Si ngombwa ndagushimira uko zikintu ragikora ndagushimiye nkagushimira ntagushimiye poa. Ariko because ukora ikintu kugira ngo bagushimire cyangwa ukora neza ibyo rero sivyo nubwo byo bavyo inyishu ni ndaguhaye ariko ibyo sivyo. Ismail waramushimira cyane kandi kumushimira no kumubwira ati merci thank you ashaka ndamushimire gute ndaguha umuduga wa tarata office industry yanje ndi hiki niki cyatari twovuga ko abaririmbye bafise mu Burundi ariko ni Sadbi mwifuzi abantu mu etage ya bien bro fresh lakini unakuita nyumbani tunachangia ugali tunachangia something niko nacho ushaka ndagushimire biruti ivyo ivyo Ismail arabikora ndagutware ku mugongo umumu fan card ni Sadbi yagwanye nyinshi ni Sadbi amaze gwara ingwano nyinshi kwa ivuze Sadbi ni kintu gituma intambara amajana 999 warazigwanye ntuzihebe ni kintu Sadbi yishimikiza ko ruvumega Sadbi intambara kuba mu ntambara nivyo vyiwi uri umugwanyi bro cyane gose umugwanyi bivanye nuko nagenda gwanira agateka kanje agaciro kanje ibyo ntunze n'ibyo mfise ndetse ndagwanira n'umuziki w'u Burundi muri rusange izi ntambara ndazimenyere nazigwanye kera ni Sadbi ya Pibriati ni Sadbi gase ku Pibriati iminsi yose ngo ararungikana ka video ati ngoma sohore indirimbo acasoga kava nyinshi zitagira aho zija ngo acaboneka nabantuka aboneka ibintu byinshi urumva ubwoba bugomba kubaho nkuko naturikije gacugere usibona nabo muri no mwanya Sadbi ubwo bwoba bugira bande ivyo bintu bakomba cyane adarugikora bande abo wambajije ni bande Neza biramurane kubavuga abantu no ba promotion bana tufanye kazi uwo bafumishiki kuna stoi gigi bro mubwira ati ndishimye kila mtu na byake ni Sadbi agwanye gwano nisi numugwanyi Marshal bwabo nini twihenze le Marshal kama kawa ako Marshal atagira abatega manje ni byuzi sabategeshi umugari wawe ndufise abatugira hejuru no hasi sebata pepe miliyoni 7 ngaha mu gihugu Sadbi tukiri ngaho nyene ni Sadbi yakoze ibikorwa vyinshi ariko Sadbi arakaja mu ngoma kukubaza ryari niho wandise uhejeje gupibira ati kuri uyu mwanya hari ku munsi wa kane kuri uyu mwanya views zanje zimaze amasaha 3 zitavaho ziri kuri 12809 babikora kugira ejo aho bukera bavuge ngo bansuvye ama views ntasohoye ngo ntasohoye hit ngo barakomeye cyane kuturusha Sadbi ubu butumwa kubera ko ubutumwa ngo byabaye kubera yabuze management ngo bakorana ngo niyo yari ikomeye ibyo nindaye babesha ko nabo bawanda mumbwira naje nabakoresha kubwa Sadbi nacerekana gwaze gazo kabwe Sadbi hari bari benshi amasimisi bavuga ngo Sadbi ngo rimwe na rimwe ngo ashobora kuba yarakorose ngo hit zose bazarakorose Sadbi niko bibona nibaza yuko buri muntu wese afise icyo abagamije abashaka gushikako ariko ndi hitmaker nzoguma ndi hitmaker gushika imana zovuga ati Sadbi Daviance sasa ivyo abantu bavuga urishiwa ko bivuga abafana banje bivuga abandi aba haters abavuga ati kugira ngo ashigikike aronke ica yishimikiza kugira ngo abantu bumve ko we ari hejuru ariko hater wese ishira ku nzira zanje akitambika ku nzira zanje ndamwekarta nkakomeza abo rero niba abandi nyene usanga bafise tu group to WhatsApp bakoze bati baze tuje muri commentaire tuje kugwana like this like that tuje gucafuza ibyo sivyo eske umubabaro si hiti izina si hiti niki eske
gacugere si yaga Sadbi benshi barakuze kuvuga ko ingufu zagabanutse ngo kubera ngo bazana mitaye kuri wewe ngo hakige mugaca mufa amafaranga nimba ariyo twafa ni kuvuga we akeneye kubaho naje nkaba nkeneye kubaho nta numwe muri twe yifuza guhomba nimba ushobora kuvyumva uko nimba warakoze urudandazwa ucu vyumva yaga bidasikora ko Sadbi bashobora ko yaragutse nshobora kuba naragutse mu buryo bumwe kutonzanirizawe kuko kariyeri yanje ntiba yatanguye we uje we uba waraje usanga Sadbi aririmba inkuru y'ukuri abarundi baramureze bonyene atavye aba management nabo ba manager wumva baza ngo ba management baza ari twe tubamenyekanisha ngaha tukabaha ikibanza tukabaha umwanya hakageraho bamenyekana bakamenywa mu nyuma bakagenda bakavuga bati nitwe twaremye bajya baririmvyi jewe Sadbi ku nkuru y'ukuri jewe Sadbi mwana wa Amiri urashobora kumbwira ngo vya mwanda canke wanda nimba ari wanda nini je sais pas no je mfise career yanje ifise aho yavuye mwese mwagiye mushira mu itafari umwe wese nga kuri radio yagiye ashirako contribution yiwe ndetse ni centre jeune Kamenge duhagazemwo yagishamo contribution kuva kuri One Verse ariko urambwira ngo naka ngo yaje ngo yanzanye video ngo muri Tanzania abarundi bagaca bahonoka ngo yagiye gukorera muri Tanzania nyakorera vyiza oya ivyo navyo tukwiye kubihagarikira no ngahi iwacu dukorera vyiza kandi tugiye kubikorera ngahi iwacu ejo uzokumva Sadbi bampamagaye hanze gukora collab nanaka yarishewe ati zana amafaranga nze nkorerane collab na wewe nawo umuntu wese nawo yifungira mu gihugu ciwe ibyo gukangana ngo ndakuja na management ishiremwo $3,000 maze nicare ndindira amahera gusa nashizemwo $3,000 usingofu nashizemwo kuva muri 2010 combien hamugashiremwo $3,000 dashobora gukorana na Konde Boy basi nuwo muririmbyi muto Konde Boy umwa muri Tanzania ugacuza ngo Sadbi ngo nzogutwara hehe Black G nzokugarukanira ugaruke is back ubacking ugire come back Nelson B zo gutwara South Africa utari kukwisha talaza abantu Sadbi twirigabanyere wabonye imyaka 10 iheze twarabonye ibikorwa vyawe Sadbi yibona he mu myaka 10 kurikira wewe umbona he ndakubwira ko ndakubona bamaze kumbwira kwanze nifuza yuko umbwira ati Sadbi ndakubona ha mu myaka 10 Sadbi jengene nakubona udataye umwete kuko vyose n'umwete kuko impano urayifise mu myaka 10 ni Sadbi ashobora kuri level international uribukaho nari mu myaka 10 bro ndahazi si wewe nyine uhazi n'abakora twumviriza barahazi keep praying for me naho nzobandi imana yezo nshiraho inzira umwe wese ari ngaho aranyumviriza akomeza nsenge ni Sadbi ahora n'ibigeragezo vyinshi ku buryo abakereye isengesho rikomeye cyane every day abantu baransengera every day ndagwana ingwano ntari kugwanira inyungu zanje jenye bakangwanya ntari ko ngwanira inyungu zanje jenyene ahubwo ndiko ngwanira music yose muri rusange I'm fighting I'm a fighter kandi ndasubiyemo ntawe uzonshobora kirese Imana uvuze ati umwanya wawe naguhaye warakoze mission yawe wararyoheye imitima myinshi y'abarundi kuva kuzanyerera za inkuru y'ukuri za umubabaro aho tugeze neza gacugere rero umwanya wawe waheze cyaho bisabandi nico gituma nanje umwanya mu kuwitegura nico gituma no munsi mubonye ababenturo nabandi nifuza kugenda mfise icyo nasize wasize iki wasize ubwibone mu bantu wasize iki nasizeyo abantu siga music industry iri kuri level nziza kuko kuva muri 2010 je DJ nyenenga ngwana nabandi gushika no munsi level y'umuziki w'Uburundi imeze neza cyo kimwe nabandi benshi atari je nyene twagiye tugira contribution rero mu kubaka industry tukomba gushira hamwe ivyiyumviro ari twese abaririmvyi tugashira hamwe atari uko tuguma tugira ntaho tuzoshika nico gituma mu myaka 10 nakubwiye nti sinzaho nzobandi igihe music industry ndayikuru ndayibona kandi bivanye n'ukuntu mindset y'umufana ariko aranyumviza nga itaraba neza ariko ubukurikira mindset ya Sadbi na Empire ari seted mu mutwe neza ari kugihe ari updates ahari hose amenye tigendi updates